sokwe Soma. gipiri gipipi. Uvyakira gute nk'ubumvise umuntu yinama akavuga ngo Bruce Melody ararenze Big Fizzo? Big Fizzo na Bruce Melody ntibangana. Big Fizzo ari hejuru. Ariko twinjiye muri marketing y'ivyo bakora turaza kwisanga Bruce Melody yarageze muri strategy y'umuziki uhabwa marché kandi bagatahura ivyo ukora bakanagucako par raporo ya monde Big Fizzo arimo. Na Big Fizzo canke aba bose twarakoze barakoze kuko n'umuziki watanguye urutu w'u Rwanda hama niveau technologique niveau économique iraduga baca binjira muri systeme ya internet iri avance par rapport ya twebwe barazi akamaro ka YouTube baraza akamaro kake nagenda kubwiye ko umumenyesha makuru wo mu Burundi canke umurimbyi wo mu Burundi agiye gukorera mu Rwanda bakamuha liberté nk'iy'abanyarwanda yoza ngaha ashinga company nk'iya Bralud. This is Flash TV. We shine to progress. Yes, alright. Abakunzi ba entertainment wherever you are ku mpande zine zisi kwizera yuko mumeze neza. Umva ko amaze guhindura na vibe iyi ni ya TV yanyu mukunda Fresh TV all the way from 257 ijumba ni ijandiko ryo Leonce the son of God Dr. Walove aka Diko all the way from Diko Media Entertainment. Ndamwakira one of the best presenter in the house, in the building. Bamwita Claude Saga. Assalamu alaikum bro. Alaikum salam wa barakatuh, alhamdulillah. Ali twa Abdulaziz. Claude Saga. Mwe mubagabo nkunda cyane kabisa. Iyo dutanguye game. Hari abantu bavuga ngo intro ngo ikiganiro ibiki haje ikiganiro kigirwa na introduction kabisa ushaka kuvuga ati ku itariki ni igenekerezo rya naka n'ubwo tubafite ibi nibi muri industry ya 257 uravyumva ndayibona iyi muziki w'u Burundi acha twinjira na 2 ubusa tuba twinjiye he nari urengera byose biraba ni mu Rwanda kandamutse abakunzi bande ba Fresh TV harimo ndenane Diko. Ariko James Diko Entertainment. Na ireri. Ni brand. Ni brand? Yeah. Okay. Urakoze cyane. Bavuye bakanyitirira sinzi impamvu. Ariko ubu ntikakiriko karakora ku mbuga. Mino minsi Diko Entertainment. Sinzi vyayo ukuntu biriko biragenda ariko muri rusange bimeze neza. Yeah, bimeze neza kabisa. Okay. Mungu ze turi kumwe wamumenye. Ireri ndamuzi. Afisa amasezerano na Adidas. Mukaba muri amamari Adidas nuko none tugire gute twaje tubona ibirato twambaye sanga biriko amarogo yayo mashira hamwe ni nakarorero ku mashira hamwe yo mu Burundi kugira ngo nawe nyene azagire brand ishobora kwakirwa n'abanyamahanga nko tukumva amakampuni mashira hamwe atandukanye yabayo mu bwishingizi ndavuga za Sirasi ndetse n'ibindi bigo ugasanga ariko aramenyekana hanze nk'uko za Adidas za Nike zageze ziramenyekana byo bavyiza ni nkuko nisa iradio canke imbonesha kure vy'igihugu biri mu gihugu cy'u Burundi twifuza ko brand yavyo yoduga kugera nkuko tuza turumva za RFI zande za VOA za Trace muzika tukaba international rero vyose bivyagwa n'iki bizanwa n'ibikogwa ni Claude Saga all the way from PJ Classic FM nashaka twinjizemo gato dukorere akantu nkaho winjiye ku radio ko yakuntu horo presenting presenting nk'iki uko yakuntu present ikiganiro kigere gitangura ibyo bintu rega I like the way you do abijyasi ibintu umuntu ategura ni ibintu biza uri ku kazi abiza uri ku kazi iyo winjiye na cyane cyane ko turi mu kazi k'umuhamagaro no muhamagaro sakazi kinuze uravyiyumvamo ingabirano Naravuze suppose winjiye muri ca cumba utangura ikiganiro ufise abatumire babiri ni Diko na presentation iratandukana bivana n'amakuru nza kuvuga indasi ya muziki w'u Burundi canke indasi y'abahinga yuko gwamvabwenge b'abarundi ubu yaragutse dufise aba diaspora benshi urabona na Serbia mu minsi yari yuguruye habagiye barajabuka akiretse ko muri indasi dufise nta muhinga mvabwenge twumva ava mu Burusiya ariko bimeze
arumva ari umuririmbyi urumva ngahi wapi w'umurundi ari mu Burusiya aya turumva muri Amerika mu Iburayi Australia ndavuga Oceania Afrika y'Epfo ndetse n'indi migabane ariko urumva ko ari ibihugu dasanga turungika abanyeshuri baja kwiga ubwenge ariko ugasanga entertainment yacu nta muserukizi dufise nta mu ambassadeur dufiseyo rero iyo ninjiye ndakunda kuvuga ati ndafise amakuru yo muri Australia y'umurundi ariyo ndafise amakuru yo muri Amerika y'abarundi bariyo ndashobora kuvuga ati okay ikiganiro nk'ubu tugitangura saa 10 kuri PJ Classic FM nshaka kuvuga ati okay ni kwigenekerezo rya mbere turi kwigenekerezo rya kangahe no munsi ni ryandwe nawe uribagira uhemberwa kuri konti uhemberwa kuri konti wapi bampa mu mintu muri cash ya turashaka kuvuga ati ni kwigenekerezo ry'indwi ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 ni saha 10 ku isaha y'u Burundi akaba ari isaha 3 z'igitondo muri leta zunze ubumwe za Amerika kwa Joe Biden twatwinjiye mu kiganiro kuri Mike ni Claude Saga nkuko bisanzwe Yana nakuvali mzee kubera iki nkako kantu bugajishijemwe no bishukava yose nuko hari amakuru nuko mbafise amakuru ava muri Amerika aza kuzuza ayo tuba dufise y'umuririmbyi w'umurundi aba muri Amerika canke umukinyi w'amasinema canke wiki mugari muri hehe etazi garagara yuko abantu baba barindiriye yuko nza gukora ku makuru ajanye niyo saha mvuze umuntu ari ku muntu sinze ko no mwitaba urashaka kumwitaba nta kabisa ninde ni metre jewe jenda anyi kuri ni kuri OPD imbere ya lycée Vugizo kuri kuri ambassade ya Amerika kandi na Bring King urumva na Bring King nako bagira mugirisha ikiganiro nari mu kiganiro nawe yaraje kugira bace bagira ko tugira ikiganiro oya mukanya nk'inyuma y'isaha turaza kuba duhejeje sawa oya ni mu Kinama iri mu Kinama ku rubego rwa Kinama na Carama kwijya pave ya Kinama ni ufata sawa okay mutipo nayo ko namadira amaze kuba menshi bade na madiri bose ufise telefone urashaka no gutelefona iminsi 3 canke inatacyo urinjiza ukagwiza urukundo ajya connection n'ikindi kintu ariko urumva yuko ni iminsi 4 ishobora ku munsi wa gatanu kamparasi ishobora guherasi rasiyo yiki twanaherukana kera uri umusore mani aho itangana ni on top niyo mpamvu wanabyibusha usa neza mani urumva warambona ukanka kunkebura magoshohereza uto urumva we warambona ukanka kunkebura ndashaka tugumane mu buzore undubatse kandi ibintu bimeze neza ndanashima badufashije mw'ugo rugendo ongera sana muherutse no kuba batatu ufise barozi kibono mwigeme so mumenyesha amakuru inkwano so mumenyesha amakuru Ewana PJ rero murakomeye hariya ni fresh turakomeye kandi n'ayandi maradio mbona menga bigenda neza nizera ko amaradio yose ariko araza afise creativity yindi iza kuzuza igisata c'imico n'akaranga vy'igihugu c'u Burundi nk'ubu muri entertainment nihe nkuru kiravuga gusumba izindi nkuru kiravugwa hari umuntu yambwiye ngo uri mu journaliste kirazira kwirigwa dufate muri domaine yiwawe bivanye na ligne editorial mukorera kirazira kurara utamenye ibivugwa mu gihugu kirazira nuko uza kuvyuka utazi inkuru nk'ubu entertainment ni bibe biriko trending nk'ubu inkuru iriko trendinga cyane ni iki giteramo cyateguwe hagati y'abanyarwanda n'abarundi kitwa Trapish sinzi harimo umugwi w'abaririmbyi ba hip hop ba hip hop ibura rya Fabirov urabona ko ryagiye rirateza saga nyinshi na cyane iyindi nkuru yari kiravugwa ni zanwa canke iyugurugwa ya agence idandaza amatike y'indege bivugwa ko ari umuririmbyi Satbi ariko aba nabandi bakaza bavuga izo nizo nkuru no vuga ko ziko ziraza
zivugwa muri entertainment y'u Burundi ya ariko rero tugora kujya agence gata biravugwa nibyo nyene cyane nabonye nanje byateye sagangwe bikino ndiramutse ari mu bisanzwe namye ni ibintu uja muri analize ariko ugiye muri analize hataraza uvuguruza naka biragoye kuvuga ngo sigiwe muga mu gihe hoza umuvuguruza woca uvuga ati sigiwe ariko kugeza ubu hataraza umuntu avuga ati jewe burya imitahe ni yanje bikiri mu runwa wa proclamye M Travel and the Tour urumva niwe nyeneyo ariko rero ntikibuza abarundi kuvuga ukabona dukubise inkuru zibiri ziba zigezweho so ni Claude Sagangwe cyangwa ndabivuga mba ndyohewe cyane kwakira umuntu nka wewe umwe mu ba journaliste bamaze gufatisha mu karere bafise n'izina rikomeye yeah man uri mu kazi nta muntu wese ahema abafise izina rikomeye reka mvuge ngo umaze kubaka izina ndabihindura ndabivuge mu yindi mvugo aho kubaka inyubako warubatse n'inzu oya kubaka inyubako nivyo byari byiza urazi wano kubaka inyubako izina rikaza mu nyuma burya izina riduzwa n'ibikorwa aha nimba rero ari uko bimeze ntabwo nigeze nihenda kuko izina ryawe ibikorwa wakoze n'ubundi riraduga so ariko ndabivuga kugira abantu bamenye uwo ari we kumbura nimba hariho n'abatana kumva birashoboka uri umwe mu bantu baba muri novuga muri wamubonye Brinking abafise kwafe yo hejuru birato bizimbye aramusaza fresh banza usubiremo hajya uramutse abantu nyene uhagaze turi bose n'abahungu banje nandusha uburebure ona yuko nca nyira nk'uko ni muremure cyane mera nk'uwona muremure cyane kabisa yarandeze kuva kera uyu musore yarakoranye na Coopérative des Musiciens du Burundi aratwara agashimwe k'indirimbo bita Bivuge indirimbo bita Bivuge yayisorewe na Coopérative ntihenze rero ni indirimbo ubona ko yakosowe n'abantu babizi harimo Cedric Bange na Amiri kuva muri MA Production ni inyubako rero twavuga ko turi mu rugendo akaba rero aza kubabwira byinshi harimo n'ibijyanye n'igikorwa acishiramwe Action Jeune Agence harimo Age Talent rishigikira abana basore nyene baza gusanga n'ibikorwa byabo biri kuri YouTube channel y'iryo shirahamwe iyo management akaba ari na management iri kirategura icyo bita Mr Burundi ishingiye kuri tradi moderne atuzorata ivyiza vy'igihugu reriye touristique tuzotembera intara zitandukanye maze tuza kuyaga ibihe erindi katwibandaze ikiyago kwari kumuramutsa reka turaza gufata umwanya wo kuyaga nawe tubone ikiyago twarimo so Claude nk'umuntu rero yatembereye abatabizi ufise na evolution muri journalism yo mu Rwanda warabaye niki kwisango turaza kuhagera byumvikana yuko muri ino entertainment ya kano karere amakuru urayafise ndashaka tuyage gato dufatiye ku byagiye vuga muri sezerere umuziki w'u Burundi n'u Rwanda iki bimeze guca na gute tugeranirize gatoya umuziki w'u Burundi n'u Rwanda ubihuje ari bibiri uri kurabibona guca no muzi ni mwiza yose ni myiza wose ni mwiza wa muziki w'u Burundi waba wo mu Rwanda ni mwiza wewe warigeze kuza uratembera mu myaka yaheze twebwe twivukiye hamwe bitwa ngo ruguru je mugasi sinemera ko ari ruguru ruguru ni Ngozi Kayanza Muyinga aho niyo ruguru wumvije umuntu agiye Makamba ngo agiye ruguru kandi ari muri side man kandi ari muri side urumva rero geography twayibagiye nta bubanuko nta burengero twese turi ruguru imizikiro y'ivyo bihugu byose ni myiza ariko turaza urashobora kuvuga ati nakari karandusha marshe kundusha marshe rero birumvikana nibisigura yuko aranyinjira tuko turinjira uribuka umuziki wo mu Rwanda twarigeze kudomina na cyane cyane muri za 2000 kombye umuziki wo mu Rwanda wari hasi ariko rero hariho vyita kwikazanura ugasanga kandi urashitse ku ntumbero na cyane cyane bishingiye kuvyo bita strategy y'igihugu na strategy y'urunganwe uko ruba ruko ruraza rukora ukavuga ati tukeneye gukora ibi kugira ngo twemeze aba rero nivyo gukora ni nivyo gushima umuziki w'u Rwanda rero warageze aho
udubla ni nuko development yagenda twagiye turakura twiga dukorera ku bigura kigurura kids twandika ku kibaho mu Burundi turacabikoresha ariko tujabutse mu Rwanda bari muri technology yo gukoresha ama machine niveau technologique iramaze kuba avance iramaze kuja ku rundi rwego par rapport y'igihugu cy'u Burundi nuko babihaye umwanya baravuye mu bihe by'intambara imbere yacu naho habaye kiya kibazo genocide niko mvuga muga barahaye umwanya avec la politique yindi barahaye ibisata byose barabitegura maze nicyo kirashikirwa rero maze kuronka marché au niveau technologie ugaca usanga umwana yahora yiga kubigura no kuungwa ariko ariga akoresheje imashini urumva ko la politique iguma iba avance nibi turimo rero iyi kamera ireri ariko arakoresha ni technology mu minsi yaheze bakoresha iki mugu kamera ho banye bakoresha kamera mugani bwaro ubwo telefone twakoresha twakoresha ibintu vya Vodafone haro nigihe twandika makete ukarindira indwi zibiri canke amezi angahe ti umukunzi we warigeze kwandika agakete nyinshi cyane no barizi kimanitse kwa warakandika avec je vous salue avec une grande félicitations kivye ofo domonke aho kandi ndagashizemwo ni demo ntiyakwemera umuhungu wawe ntiyigeze abibamwe urumva ko kandi urumva rero ni technology igenda iraduga mu bihugu bibiri ukagira comparaison kuko hariho secteur primaire na secteur secondaire tukiri kuri ako kantu sorry ka technology gafana iki n'iterambere ry'umuziki gafana iki n'iterambere ry'umuziki mu bihe biheze nje mu gihugu cy'u Burundi indirimbo kugira uzitware ku radio watwara CD iriko indirimbo ukatwara ndibuka yuko nagenda ndazitwara kuri radio Kiritire kunuko naratwika niko bavuga ko wigeze kuririmba narakubita natwara ku CD araregera ariko ubu urandikira umumenyesha makuru ari ibintu mukunda kuvuga ngo gira subscribe like comment share ngo uzobikoze muga subscribe no kugira notification zigume ziyerekana ubu urandikira umumenyesha makuru amubwira ati rega nasohoye indirimbo yitwuku kuri YouTube yanje muririmbyi ni nakati ni birthday by Bring King aca genda akayiraba urumva yasede ndakwishuye ku kibazo cha technology ako konyene ko menga nikotuma tuvuga ngo abafite technology nini ibyabo byarageze imbere ufatiye ku bantu technology menga iracari hasi ya ndakwereke sinje kuvuga muga turaza kwishira mu gihe nyimba umwana uyiga mu wa gatandatu sinzi ko ariko babivuga mu gihugu cy'u Rwanda ashobora gukoresha ordinateur vyoroshe ugaca usanga mu Burundi wize kaminuza haro nuwo utazi isura icyari cyo biza none mpinyisho nawe uridiko nyisho notanga ntanumva ko we uremera ko ivyo mvuzeho bihari mu gihugu cy'u Burundi ibintu birahari nyene bibaho ngaha kandi wa mwana rega wa mwana ko ravuga dufate yamana access kuri internet nihagira yuko yinjoyinga aza gukirika kuri YouTube yesa arabe indirimbo y'umartiste ubu hari umwana mu Burundi ushobora kubwira ati sokwe nk'umuntu akwaza igisokozo azi igisokozo je ndi muhimana ibisokozo sokoza gira igisokozo mu gisokozo numva ahubwo we nsokozo sokwe somo gipiri gipipi ijo nikibaho kirabaho ndananiwe kirabaho gipiri gipipi kirabaho inkono y'itabi ni inkono y'itabi impa ndaguha Bring kigira gikubwiye ingura kizi cyanya mwana umwana w'umunyakabwa yavuke hani byo umuntu umwana wo ku ngoma y'abami muramvya ariko igisagara yacinjiye nakwishure nagira ati vuge twumve wachumi bana nakuvari kabisa kandi nivyo mani hari hantu ni province ya rero kubera rero technology iri avance baranadutanga access mu bihugu bimwe bimwe birafise amasezerano n'izi mbuga dukoresha mugabo ugeze mu Burundi barakubwira ngo genda uyugururize hanaka ngo ukore ukuntu niko ndavyumva ko sindi umuhinga wavyo muga handi usanga hariho izo mbuga ugasanga ari aho zitanga amakori mu gihugu eske mu Burundi niko biri ndakibaza imba ariko biri turi kuri technology teye intambwe mugaje parce que
usanga tutarashika k'urwo rugero ya rero ni intambwe kuba tuva kungwa kwandika ku kibaho tukaja ku mamashini ugasanga ari amasantre informatique mu bice bitandukanye umwana aratahana imashini umuvyeyi aratwagwa no kugura imashini aza guha wa mwana wiwe biraza gutanga inyungu mu bijanye urazi ko ni imashini turetse izi telefone zadushira muri connection burya imashini niyo yari yemerewe guconnecta ko kugira ngo wa muri update hama WhatsApp ari ku mamashini uretse ko no mu Burundi hari abatazi no kuyashiramwe mu izo mashini byatu yakoresha. So nukuvuga Saga rero muri make nimba niko ndakumva uremeranya na bino bintu byagiye bitera induru cyane cyane ku ruhande rwavuga yuko umuziki w'u Rwanda no munsi wadominye umurundi amen. Umuziki w'u Rwanda umuziki uvuze ku muziki w'umurundi erega niko bita waruzi ko bintu bavuga ngo umuziki ndundi bijya bintu ariko yani kibaho nawe uramera ko indirimbo ndundi kirabaho indirimbo ndundi ariko umuziki ndundi sibaho no warize ibintu vyita indobeko ingobotozo ibyo ntibiri mu ndobeko rindira oya ndakarorero uko byose biri mu ntuze tuvuze inyitangizo itsisa gasozo ivyo bigize iki ivyo bigize rivuga inyitangizo kubera ko bavuga ati kubera ko bavuga inyishu nziza batavuga inyishu giza ivyo rero nibyo ngenda bavyita ni ingereka kwa ingereka reka tuvyite kuko twaravyize nizo kunyitangizo rukozi nashatse kwereka kategori kugira nawe ucumenya ukuntu ibintu bimeze tubivangakiranije uvuze rero umuziki ndundi ubutaye kakuzuzanya ku ivyo bintu nyene uvuze muguvuze indirimbo ndundi urumva ko ari ene yaje guhabwa na ne yahawe na ne nyene voilà ndumva ko bita reka tuvuge muri no mvugo umuziki w'u Burundi uravuga wemeza yuko wabaye domine n'u Rwanda umuziki w'u Burundi bivanye kumbure n'ukuntu ibihe bigenda biragira tuvuga yuko abarundi turabakozi abarundi bariko barakora abari byo abarundi bariko barakora ariko gusa benshi babikora mu kwihebura bakabikora abandi mu kudatahura domene barimwo bakanagira bakanabikora no kutanatahura ibisata bigize ubuzima bw'igihugu kuntu biba bimeze n'ikiza principalement canke kiza ku ntera ya mbere kurusha ikindi kuko nk'ubu hari umuririmbyi kugeza ubu wobwira ati mbega umuririmbyi mu vyajejwe harimo ibi bintu vya umushikiranganje mu vyajejwe harimo ibi bikorwa vyanyu wombwira izina ryiwe canke ahakorera ntawe bazi benshi ntawe bazi uramuzi kandi ugira ibi biganiye uvuga jewe mani no kora ibintu nk'ibi ndi muri entertainment umuntu ntamuzi ariko no mumbaza nuje mumbaza ariko cyane cangira ko ndanatasha ndanaramutsa abo bose bafasha igisata c'abahinga mvabwenge tuvuze abahinga mvabwenge turavuga mu bijanye n'umuziki turaja mu mareresi ibyo byose biza vyuzuza taraye umuntu kumukura hasi kanamutunga bose ndabaramutsa cyane harimwo na ambassadeur Ezekiel Nibigira mushikiranganje mu vyajejwe harimwo imico n'akaranga vy'igihugu rero umuziki w'u Burundi twanakora ahubwo benshi nuko baca babizanamwo bifu ziremereye mu bijanye no kwinjirana ugaca usanga turiko turategura kubu hagutegura kazoza harya umuzungu araza mu Burundi akaza kuhavizita mugabo afise projet y'imyaka 10 ninapfa umwana wanje ari hariya canke mwene wacu azocaza kubandanya projet mpaka mu myaka 10 dushike kuki ku ntego ariko mu Burundi twifuza yuko indirimbo isohoka mu minsi 2 ugacushika ku ma views 100 wifuza yuko usohora indirimbo wumva ivugijwe ku ma medium 8 ugacu ushaka kuba hit tunafuta akantu bita hit ahubwo twubaka ibikorwa biza bigaruka kuko hit irasaza aka mahiti iryo jambo rirabaho muri entertainment irakorera ibyo bita ama mega super hit yuhitinga ubuzi yuko neje uzosaza mugadukoze ibikorwa biza kuramba bizokwama nico gituma umuziki wabacancu wa misi
udasaza, umuziki wa Kirundo Gerard, umuziki wa Ciza Sylvestre, uza gusanga ari umuziki nubwo uvugije utajanye n'ibi bihe turimwo, uvugije urumva yuko ari umuziki ufise akanovera utitaye kuri ku buhinyanyuzi bwawuranga mw'ico gihe. Ya, ni n'umuziki uza kuza wiyubaka mu nyandiko, ukiyubaka no muhinyanyuzo, gacu usanga mu Burundi hari abanditsi beza, hari abagira ariko ntituratahura music y'iki gihe itandukanye na music twari turimo mu gihe kuko mu gihe cyabanziza Desire, mu gihe cyabaroriro, ndavuga Roriro we yaraje ariro Novera n'aba ba Fizo, twarawutwara ku masede. Barawutwara ku masede. Barawutwara ku masede. Amasede yajuga kabiri saga habanje ibintu bita amabande. Ya, mabande cassette. Akazunguriza. Mabande cassette. Okay, nkene indirimbo yitwa ko ni muyikine. Baca baturuna bagahera ku ntaho. Baca baturuna kandi kumva muri ugiye nko mu butambiro bayigizeko. Rero nigo rugero tugezeko, twari tuguye gushima ahubwo tukunga ubumwe kugira ngo turabe ku yindi step twoyitera. En plus muziki w'u Rwanda ruri kuraza kubera lo niveau technology yaraduze n'igihugu kiratahura ati ibi bintu bigenze uku turashobora kubivyaza mu uyu musaruro. Rero ubu bwanditsi bumeze uku burashoboka, ariko ntibwinjira muri ka karanga k'igihugu cy'u Rwanda, ariko muri business baraza kubizana. Ndakubaza akabaza, igihugu cy'u Rwanda ntitikirusha ivyiza? Burundi ufise ibyiza byinshi man, turetse n'u Rwanda n'ibindi bihugu byinshi tuba dusumvye. Ni byinshi cyane, cyane ko turi umutima wa Afrika, ariko turaza kwisanga hariho niveau yo kwidandaza muri ivyo bike bafise biza kurusha. Turigera ubona abakinyi ba Arsenal banditse ko ku mupira Visit Rwanda. Nabibonye kenshi. Staff ya Paris Saint-Germain yanditse ko Visit Rwanda. Gisigura iki muri monde technologique turimo? Ruriya ni marketing yo kugwa hejuru cyane. Ya, iyo bazanye David urumva ko na money y'igihugu iraduka. Bya bibanza ndatwa biragira iki? Biraduka. Baraza bakabiraba bagasigaye amadovize. Hari amahoteli azimvye. Hari amahoteli asupporting abaririmbyi ndetse n'abakinyi batandukanye. Eske ino turamaze gutahura kuko baramaze kumenya ati okay, fashe umurimbyi w'umunyarwanda nkamukira mwimitahe arashobora kuduza uruganda rwanje. Bwira company mu Burundi yoba ariyo mpamvu baguma bazana abarimbi b'abanyamahanga mbere wanashaka bameze nk'abatoya ko dufise akabiri babandanya basarura amafaranga bayatwara iwabo. Igihugu cy'u Burundi ni nyabagendwa kandi twe dufise abatiste ngaha igihugu cy'u Burundi ni nyabagendwa. Uranegera mu Burundi hari abanyarwanda babaho bafise n'indangamuntu z'u Burundi, hari n'abafise indangamuntu ndundi. Uze wumve ndafise ahantu mvuka hari abantu badandaza ibinyobwa ibi vya Brarodi par exemple, hari umunyarwanda yitwa Kanyarwanda. Aho hantu nyine wumva umurundi ngo tuje kwa Kanyarwanda kandi ruhande yahaba hari umurundi mwene wabo adandaza vya bindi nyene. Abarundi rero turakunda kwitura ivy'abanyamahanga kurusha ivy'abacu, kuvuga ntidukunda ivyo wacu. Oya, hari ababiga oya zova ngo ntidukunda ivy'iwacu. Uri kuravuga basi bamwe hari ababikunda mbwa twategerezwa kubizirikana tukamenya ati ninafata mu mugongo diko nkamushorera agatera imbere akubakisha paramedicale mu karere hazoronka akazi bande abana bige. Ariko nyimba ari umuntu nyamahanga aje ngaha karonka amahera ayabitsa kuri banke ya hehe munyamahanga ayabitsa mu Burundi. Mu Burundi mugaza ko investisa hehe? Yembesa mu Burundi n'umundi yembesa numva ntahura ko yembesa kuri tele ariko mpakaro rero umunyamahanga ari kuri tele yo ngaha nka batatu ya batatu ntibari ko baraza ubunyene byihuta mugabo ukuri guhari n'ukwaye umuntu yembesa. We wavukiye mu Burundi? Yego. Par exemple vuga ko ari mu ntara ya Kayanza canke ya Bubanza, sinzi aho uvuka. Ese uwo munyamahanga aje ko investisa ngaha azoza kubaka aho diko yavukiye? Oya, nk'igihe nka diko azosarura ngaha aza guteza imbere. Okay, nk'igihe nka diko yotera imbere biciye ku buhinga ariko arakora ibiganiro biki akaronka uburyo bukwiye agaca atera imbere, burya ntiyohera kubaka ikintu nk'iwabo. Basha nk'ubu nka diko aroshutse umutaha agaca agira atelier de couture agaca yitwara mu karere haronka akazi bande? Haronka akazi abana bimuhira bo muhira. Ugwanije iki?
ngwanije umunyamahanga oya ugwanije ubushomeri ijambo rimwe ugwanije kuja kumarigara ugwijije ubuzi butuma bamwe bari kwinjira muri bwa busuma kwinjira muri bya biyayuramutwe bararosa akazi hama bigiye kugira iki umutumba wawe urarose na teredo kutire mu byo uwo mutumba uzorata mu bikorwa washikanye uzabereka yuko barose ateriye de kutire uriko urakorera muri tekinoloji niwatera imbere uzuguruza nde centre informatique hehe ku gatumbi waye nshaka rero saga turasireko ikosa nijya bande kuvyo uri kuravuga nijya bene gihugu mva republique kurikira wa muziki wacu nijya baririmbyi ubwabo canke nivyo ni ku ruhande rwa management yategeza ku investisa mwa bino bintu ya ibi ni bibazo bizakuza tuje kuri politike y'igihugu nivyo bisata rero bigize kuko hari ubushikiranganje byo bujejwe ari hariho amashirahamwe ajejwe ivy'umuziki urayazi nawe mbega yari karakora uko yategereza gukora ese bavyakira abahinga y'ikorwa mvabwenge barakira barashima ibikorwa biriko birakogwa nayo mashirahamwe eske nyimbaro niveau technologique yarabaye avance mwaka kare canke mwiki gihugu twategereza gukora gute kugira tugiri iyo effort natwe ya turiko turaza mu bwanditsi butandukanye nubwo twahoramwe muri daza 1998 muri za 2000 ubu turi muri 2020 kombye turi mu bwanditsi buza bujanye n'ibica ku mbuga ngurukana bumenye na cyane cyane tubinobera mu ibihugu vyateye imbere aho usanga umwigeme yambaye agaki kamini agahuzu kagufi bikatira ukumva kana kariko karakura ngo istire ngo ndayirose ukumva ko vyamwati ntiyitaye kuri ya jipi igera ku birenge yitaye ku bigize iki biza kwatira hacaza rero na style zijanye n'ivyo bintu mu bindi bihugu baravyakira rero buraza kumva indirimbo zidafise message ariko rizo ziza ziyuzuza ndagwakarorero Double J no muririmbyi w'umurundi ariko arakora yarakoze collabo zibiri mwuyu tuvuga mwuyu mwaka indirimbo ya Bruce Melody sose mwuyu mwaka cyangwa mu mwaka uheze isohotse uno mwaka ya indirimbo ya Double J Bruce Melody na Kiriko haraje indirimbo ya Kenny Soul nande Double J nyene izo ndirimbo zibiri wewe urazumva urakurikirana entertainment mbwira ifise karite ku bwawe nk'umuhinga azumuziki kugezwe no kwandika ndetse n'ubuhinyanyuzi ico kintu rero saga twahava tucibesha ko kuko co bita oreille musicale iri partage umwe wese arashobora kugira ivyo akunda bivanye nyene n'amaranga mutima ivyo ukunda we bivuge basi mugo bivuge jewe indirimbo irashobora kutaba hiti muganga avuga ati indirimbo irakwije gusa ukuri kwa bintu guhari nuko je ku bintu bikenzi mu muziki mba numva collabo ya Double J na Kenny Soul ariyo iremere ifise ibyikwije gusumba iyo yakoranye na Melody ariko bivanye n'isi turiko rega turahuza nuko nyene ariko tubivanye n'isi turiko nakubwiye bishingiye ku myambarire kubiki uraza kumva inzoga ni baby ari igira iki ariyo yahafashe icyo cyose rero kiraza kuza kuzura mbega ubwanditsi bishikiye ku muco n'akaranga vy'igihugu igihugu cy'u Burundi kiremera ko tuja mu bwanditsi gwagwaruka canke new generation rukeneye saga nico ngenda kubaze uramurora tuna tukiri ngaho ko mengo ushaka kugera ahantu ho kuvuga ngo hari ibintu by'imico n'akaranga twari dukwiye kurengera kugira twi updating mu muziki buno munsi na cyane cyane ko mu batuyoboye harimo ubushikiranganje bw'imico n'akaranga mu byo bujejwe harimo ico gisata hariho n'ijambo nyakubaha umushikiranganje yashikirije avuga ati kugira muhurumbirwa baririmbi byari bifatiye ku waramubajije igituma abanyamahanga baza baraza bifatiye kuvyo ku muziki ni mukora umuziki unyura abarundi kugira mu bemeze ariko turaza kwisanga uwo muziki abarundi baza kugushaka bicenge kuri wa muco n'akaranga turaza gusanga abategetsi bataza kuwemera ndagwa akarorero indirimbo ibisusu muri liste ikigo kijejwe gucungera ibinyamakuru yatanze zihagarikwa n'izindi zarimwo irimwo iyo ndirimbo no kuri stage usanga tuyitinya kuyikorerako kugira twubahirize ariko ni indirimbo
worahira ko atari indirimbo yafatishije. Indirimbo yarafatishije mu bantu yaravugijwe muga nimba koko abajejwe ivyo bintu batayemera duca tuyireka. None nyimba yaravugijwe hagaca haza umunyamahanga akazana indirimbo bita Akinyuma par exemple akarorero Akinyuma tukaca tuyemera kwikorerwa ko mu gihugu c'u Burundi. Eske wa muziki ukwiye dushaka no wowe boyizibira guteze iyo yaje kiretse hoba hariho no kubwira bene gihugu ngo ibi nibi muremeye kubikonsoma ibi ntavyo muza nyimba mu ibisusu itemewe nizo ndirimbo twumva dutahura naho zo ari z'abanyamahanga ntizazikwiriye kuza kuyora gukorera amahera mu gihugu c'u Burundi twadukwiye gushingira kuri kakaranga nyimbaje tukamubwira ati ibi nibi ntivyemewe ibi biremewe hamatukara mugaro tucatse kuri ya karite turaza kuraba nibihe mbega abarundi baza kumviriza kwitabira ivyo bintu la majorite bakunda iki mbega umuziki wo mushikiranganje yavuze n'uyuhe nagwaye akarorero ku muziki wa Ronovich ndagwaye akarorero muziki wa Ronovich aheruka kuririmba Mon Pays ari kumwe n'umwigeme Ren Gaga so muziki mwiza indembo nziza inarati byiza by'igihugu none ya produit umushikiranganje yavuga ntiyojamwe ijya ya uravye ama produit nyakubahwa yavuze mba mbona ijya yojamwe sawa eske irikirasirikira bikwiye mu ntuze irigi indirimbo irashobora kuba yanditse neza mu gitaryoheye amatwi itaryoheye amatwi ngiye ndirimbo iraryoheye amatwi sinzi je sinjejwe gucuruza kandi yanditse neza je ndabivuze ko wanzanye ngaho kugira ndabivuze no kuryohera amatwi vy'ukuri indirimbo bita quality canke indirimbo ndavyemera tuvuga uko canke indirimbo Rwanda Burundi ni indirimbo heruka gusoka ya PCB Nation ndazitange kwa karorero izo ndirimbo none ntizazikwiye kumvirizwa oreye mizikari none inzoga ni baby niyo oreye mizikari za kuzuza abantu kurusha hari ikigwa batubwiye ikigwa cyo gukundisha igihugu gukunda igihugu bazi gukunda igihugu no gukunda igihugu nibikirimwo abakirimwo nibikirimwo byaba bibi canke vyiza ndagwa karorero diko hari akantu zokora uri kumwe n'umunyamahanga ince mbwira uwo munyamahanga ati diko yihenze ariko kunuko byari bigenda kugira ndagukarume wibone yuko marishe yawe ibandanye mugabo bibandanije nze kugaruka ati diko rere wayikoze ze wongere nagukunze nase kuza kurara ubusa canke uza kubura rezilite imbere y'umunyamahanga ya akomeye ndakubwira ati wakoze rero nukuraba ati ibihe vyaba cancu ya minsi twarabijemwo turaza muri mizike turazana n'ubwanditsi bushasha n'ubundi buhinyanyuzi bushasha turaza rero tuza no mu gihe cy'imbuga ngurukana bumenyi aho amaradiyo cyangwa imbonesha kure biza kuzuzanya n'imbuga ngurukana bumenyi maze bigatangariza iritanyayo rero tuza gusanga tekinoloji iri avance mu gihugu kibanye par rapport y'iwacu mugabo turiko turakora gacu usanga rero ya industry yacu ica yica n'ibipande biza kwica ubumwe umuziki w'u Burundi ariko twariko turabona ko imbuga ngurukana bumenyi bimwe vy'amatimu vyariko birafutwa na cyane kuva aho boneye babagabo babiri ndavuga Satbi na Big Fizzo babonanye bari kumwe urabona ko umuziki w'u Burundi wari kurandika winjira mu bumwe kugira ngo twubake ni nako karoro kari kuboneka yuko na leta nayo nyene iza kwerekana gwa ruhara rwabo bakubona nk'umushikiranganje mu vyagenje harimwo imico n'akaranga atembere yagiye hanze akitwaza nk'umumenyesha makuru w'imico n'akaranga akitwaza nk'umuririmbyi akitwaza nk'umuhinyanyuzi kandi bakamutegurira budget kuko igihugu ndazi ko kitakenye ku buryo cyo buri tike y'indege na visa y'umuririmbyi kuko nk'ubu nyimba umushikiranganje atembere canke umukuru w'igihugu akajana na Satbi canke na Fizzo hanze akajana na Ireri akajana na Edison yahoze akajana na Claude Saga akajana n'uwundi na Diko urumva ndazi ko ugezeyo tugiye mu Bufaransa uraza kwitura ambassade y'u Burundi mu Bufaransa uraza kuronka umwanya wo gutembera igihugu cy'u Bufaransa shasha kuzoburi kumwe nabubahwa ubereke carte de visite warose uje kuvisita hamubone ako dukeneye gukora kugira ngo umuziki wisununure
Kabisa. uraza kubona ati muri production amakamera dukoresha ari ku rwego rwo hasi canke ari mwaye ati production dufise abahinyanyuza hari kantu badashiramwo kari gakenewe uraza kuvayo uraza kubwira ambassadeur ati burya Mutama icyo mbonye dukwiye ibi bintu kugira umuziki wacu canke ibintu byacu yavance n'ico gihe turaza kugira iki kuronka resultat nziza none gasaga Ya. yaba baba sani ni kuba baririmbye uri kuravuga ya n'aba journaliste wanashaka ubwo abenshi muri bo inyifato bafise n'ubumenyi birabemerera kugendana n'aba bantu bari kuravuga kugendana nibaza ko example nk'akora rutanze baraja diko sijana na nyene icubahiro mu rugendo ubwo je capacity mfise haba ku ruhande rw'ubumenyi n'inyifato yanje iranyemerera kuko gufatana urugendo n'umunyene icubahiro nk'uko uvuze icyo cyane ndakunda kwibaza ushatse kuvuga iki ushatse kugira ariko reka nce nkwishura hari umurundi yarayamaze ati ngo nta mwongo ubura iki isato nta mwongo ubura isato ibitagize iki bidahizwe nta rugo ningo zike zavyaye zirarera ziburamwe umwana w'ikigaba ndabeshe abantu benshi rero no mu batware mu mbabarire kujya ubibona gutwara ugeze mu rugo usanga ugeze mu kindi kategori ko burarayaga ivy'urugo kandi zuvuga ko abana b'abategetsi badakosha barakosha rero ntiyari strategy yo kuca dukumira abanaka ahubwo bonyene mwiyo ngendo barimwo niho twari dukwiye no kubagorora tubasikive tubagorore nimba ari ndaguha akarorero we nk'ubu urafise tuvuge ni par exemple canke ndakiheko je nk'ubu ndafise nk'akageso nk'ako kuborego sinitunganya aho ndi hose ngo mvuge ati ndi kumwe n'abanaka n'abana nyene agacupa saga usanga ukanywa cyane abanyamakuru ngo murakabangamiye gacupa usanga ukanywa iyo hageze si buri munsi reka tubandanye iyo hageze na cyane cyane nk'ubu nka jewe ndarose umwanya wo kutemberana n'umushikiranganje canke yene ucibahira umukuru w'igihugu tukajana ahantu ntiyambujije ko nza gufata icyo nshaka gaje nubwo atakimbujije biraza kumpa wenyine ubwo urabona ati kwirimbu hano yego kumenya icyo nko ndetse bikanatuma n'icyo kintu nshobora no kukigendana mu bundi buzima buzobandana rero icyo kintu ko twigenza kose ko tuvuga kose ahubwo byari bikwiye kutwubakana cyane cyane ko leta yubakiye muri diplomasi natwe bakatwereka inyubako ya diplomasi bakaturera kugira ngo iki gisata cy'abahinga mvabwenge gishobore kwinjiriza ugikoreramo ndavuga muririmbyi cyangwa umukinyi w'amareresi ndetse n'uwundi kininjirize n'iki n'Uburundi bihugu byinshi makuru numva biba bifitanye amasezerano n'izi mbuga zidandazwa ariko uraza gusanga eske urigiye kuraba imbuga nyinshi zikorerwa ko ngaha mu Burundi mwaya ma TV online atandukanye eske turaza gusanga ntuze bayikuye mu gihugu c'amavukiro byo byose nibibazo twibaza rero no nivo tukwiye kuyiduza rero nuko tufata abana bihebuye mugaba ariko barakora ndiko ndavuga bariko barakora kuko ari bariko baravuga ngo umuziki w'Uburundi ntujabuka urajabuka ariko nturi ku rugero twari dutegerezwa kugira nk'ubu ndavuga ati mukuru w'igihugu cy'u Burundi ni waramutswa intebe y'ubuyobozi bw'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko uzi nk'ubu adukwakwanarija bigaca bifatirwaho tukagira nk'iradiyo y'akarere cobari ikintu kizima kabisa igacishirwa nk'icicaro hehe Ibujumbura canke Igitega nawo muziki wacu wocugera kure mugabo pay attention twoba oblige yo guhindura n'ibyo turirimba icyo kintu nyene icyo kintu bakitubye turashiramwe inguvu kuko na leta iba yabonye yuko bikenewe nayo ikatwereka ati okay abahungu bariko barakora uko mu bindi bihugu reka natwe dukora uko kugira ngo dushike ibindi bisata navyo biriko biragira turiko turakora umuziki dushiramwe amarangamutima ndaguha akarorero boraba umuziki wa Bring King boraba umuziki wa Satibi boraba umuziki wabo baririmbye ba Bruce Melody nibo tugenda turavuga abaririmbye ba Juno Kizigenza turaza gusanga mwa abaririmbye b'abarundi abanditsi ari bonyene abanditsi ari abarundi nyene muga tujabutse mu muziki
wo hakurya niwo washingiyeko turaza gusanga nk'umuziki wa Bruce Melody akubwira ati handitse muri description kuri YouTube umwanditsi atari Bruce Melody bari abantu bari identify abantu baba none womenyisha ugasanga Juno Kizigenza ugasanga umwanditsi harimo Junior Giti harimo abantu bose wavugije soro ni naka abanditsi ugasanga mu banditsi gusa harimo nk'abazina nkane ariko mu Burundi natwe babivuge baze baratanga mu marisasi ega ni nayo soko nziza kuko Bruce Melody arakubwira ati cyangwa wowe wese arakubwira ati jewe imiziki myinshi bonkora ndamaze kubona yuko nanditse umuziki no gwaswata ndageze ku rwego rwo kuza ndahiga imiziki ivuye mu bandi bantu nabonye bafise ubwenge bw'ubwanditsi ya uvuze Melody unyibutsa akantu to be honest ni n'amasaga mbangena ndaba hirya no hino ku social media abantu baharira ibikini uvyakira gute nk'ubumvise umuntu yinama yakavuga ngo Bruce Melody ararenze Big Fizzo ico kintu cakira gute jewe nize ko Melody arenze Big Fizzo jewe nize mu mashuri atandukanye narize mu mashuri ari hamahera menshi n'amashuri ari hamahera makeya urantegeye narakuze mbona abana batonda mu kwishure n'imiduga bafise nka zitatu batekerewe bafise biswi mu Kirundi bavuga ngo ibisugute neza uko nyene agacaza umutipe aza muhira atanari ikijumbu cyokeje agacaba uwa mbere kandi ko nagatahuye ushatse kugera mu mufuko w'uwo muntu atariye n'ikijumbu cokeje nta kirimo bwageze imbere y'umwarimu imbere y'ikibazo ashishura 10 ku 10 umwe yaza n'imodoka umwe yaza n'imodoka yazanaye na biswi bavuga ibisuguti ndakivuge muri ya mvugo y'iwacu ibisuguti yaje n'imodoka igitoro banwesheje muhira arafise umese impuzu kandi ni forma twaye no musisi yakurikize ejo muri abo babiri kuri proclamation wawe ndi atekeye ikijumbo par exemple numero 1 yatekeye ikijumbo kamana umwe adaronka n'ikijumbo akiga muri condition mbi urisire yuko ubwo bumenyi buza kwinjira neza cyane yatekeye ikijumbo agire ugasanga ku biharuro physique chimie umwe ataha n'intuzenya bakorerana kuri diswari yafundikiye abamenye sagushatse kuvuga iki uracari mu migani shatse kuvuga ko kuba uri kuraparesa mu uvuzwa bitandukanye bivanye na niveau marketing y'igihugu cawe urimwo ntibisigura ko urutanaka kuko hari ikintu tuza mu buhinga turaza kubaka SK Big Fizzo agiye i Kigali bamwakira gute mutipe ageze hari yafashwa nk'umwana none ntewe yishoye ariko uriya mutipe nawe nyene ejo bundi yaraje marishe y'umuziki w'u Burundi ugiye ku gihugu cy'u Rwanda biri hasi ndaguha akarorero nyimba Bruce Melody agenda gusinya kontra n'uruganda runaka nyimba agiye gusinya na Primus canke Bralirwa agasinya na Kigali Arena kontra bakamuha kuko umwaka kontra yose miliyoni 200 z'amanyarwanda urumva izo miliyoni mu marundi nangahe amafaranga menshi miliyoni majana gahe miliyoni 200 ku mwaka ni menshi mu marundi ni igice cy'umuriyaridi arenga mu marundi arenga urumva rero ko ari marishe ziza kwiyuzuza zikaza gutuma aronka n'ivyahama media mu bijanye na vya bikorwa vya promotion y'ibikorwa vyiwe ariko gaje usanga amakampuni yo mu gihugu cy'u Burundi turafise za Brarudi turafise amasirasi atandukanye aro za Sirasi Bike turafise amahoteli za Source Dinire n'ayandi ariko urumva ishirahamwe canke company itandukanye ishobora guha umuririmbyi w'umurundi miliyoni zirenga 15 Gorugero sinemaza ko turarusha none uriyumvira yuko uwo muntu ashobora kuronka company mugira brand ambassador kamuha imiliyoni 600 z'amarundi n'uwundi uwumwitabiriye amuha miliyoni 15 amahera adakuye na parasera y'Ibujumbura ubundi bakamuha amahera aza kubaka impangu zingahe mu gisagara ca Bujumbura eske visibility yabo bantu babiri
baraza kungana tutitaye ku buligende Yaba n'ibiki n'ingodo umva deja icyamahera cyo twumvise nikiba kingana bacegeza gusumbanya ya niko kuri ni umuntu ashobora kuja kuri Trace Muzika akavuga atoke $500 akira ngira promotion y'ibikorwa vyanje shaka kugira kuri target yo kuja mu rugero rwande rwa Afrika okay ashobora kuja kuri RF akavuga ati dukorana uku bikagenda neza eske naho nyene ucaguwe muri beshi guhabwa kontra ya 15 miliyoni iraza gutuma winjira muri strategy mpuzamakungu na Big Fizzo canke aba bose twarakoze barakoze kuko n'umuziki watanguye urutu w'u Rwanda hama niveau technologique niveau economique iraduga baca binjira muri systeme ya internet iri avance par rapport ya twebwe barazi akamaro ka YouTube baraza akamaro kake nagenda kubwiye ko umumenyesha makuru wo mu Burundi canke umurimbyi wo mu Burundi agiye gukorera mu Rwanda bakamuha liberté nk'iy'abanyarwanda yoza ngaha ashinga company nk'iya Brarud yoca bazimye hari ndakubesha nabonye Laurence yagise ku Isango Star niki inyisho naguhaye irumvika kubwiye sincurubanza Big Fizzo na Bruce Melody ntibangana Big Fizzo ari hejuru ariko twinjiye muri marketing y'ivyo bakora turaza kwisanga Bruce Melody yarageze muri strategy y'umuziki uhabwa marché kandi bagatahura ivyo ukora bakanagucako par rapport ya monde Big Fizzo arimo ariko ni Bruce Melody ubwiwe ageze imbere ya Big Fizzo azicubahira muha muziki wo mu Burundi uri kubikogwa ndaguha karorero korabo zingazi maze gukogwa mwino myaka z'abarundi n'abanyarwanda ni bande basavye korabo abandi uko biboneka n'abanyarwanda basavye abarundi nukubera iki uyaze n'abanyarwanda barakubwira ati umuziki wanyu urarenze gusa mu buziki marketing yawo nta soko isoko yanyu ntimurayiga TV online z'u Burundi nk'ubu wo gutwara mu Rwanda cyangwa bakatwara bakoresha umwanya ndabona ba MC Bombardement ukabakorokana mu Rwanda akubwiye bakabaha ubwigenge nk'ubu mufisino yagoyo chata baca mufuta sagareka duhamagare muri party 2 akanya kaba katujanye wakoze cyane kuza ariko muri rusangi nagenda babwiye yuko abanyarwanda batanka umuziki w'u Burundi kandi n'abarundi nkuko muwukunda ahubwo twige strategy leta dufashe amakampuni akora ivyunguka aha agaciro abahinga yuko gwamva bwenge b'abarundi maze natwe dushobore kujabuka taraza uburundi zishobore kuduga maze amashiramwe mpuzamakungu za UNICEF za PNID zishobore kwinjira haro projet PASAC irakora ariko tubibona mu matike y'indege hagiye muri Maroc mugo muririmbyi araja gumya ari wawundi nibahamahera abaririmbyi bashobora kugura imodoka bashobora kugura inzu yuzuye turakeneye muri kazoza top 10 y'abaririmbyi bafise inzu nziza Bujumbura zizimvye turakeneye top 10 y'abaririmbyi mu Burundi bafise imodoka zizimvye turakeneye top 10 y'abaririmbyi bafise amahoteli mu gihugu turakeneye top 10 y'abaririmbyi canke abakinyi b'amareresi bafise amashuri amavuriro bafise ibisata vyinjiza mu gihugu n'abakozi benshi binjiza mu gihugu byo byose rero tutubatse ubumwe tutagiye turamenya ibisata vya leta twiga kwandika hari imiziki yari ikwiye yuko usaba sponsor mu bwanditsi bwa benshi bagira mediator ngo bagiye ku maradi tukire business diplomatique urudandazwa rufise diplomasi atari ugo ku rurimi gusa tuzoshika kandi hazoheza urabona yuko ibintu biriko biraza uko amaradi yagwira niko haguma haza n'abakozi babitahura playlist ukumva mu Burundi baraziha umwanya rero n'imbuga zizoduga maze na marché iduge icyo twifuza nuko dushingira kuri ca civugo cy'umukuru w'igihugu ngo turi kumwe twese murakoze Fresh TV ireri abari kuri kamera maze Diko nawe akaba ariwe twariko turayaga danashimira cyane abakunze umuziki w'u Burundi ariko buri wa gatandatu tugiye kuza turabana kuri radio televiziyo Isango Star Rwanda hakurya cyane muri top 10
numvise watangiye kuba kwitana top 10 kabisa Zindirimbo z'abarundi. zibazi ko ziratrending sigura ko turiko turinjira buke ejo dukenera abagwiza atunga bavuga ati ndafise Asiras Big ndafise Vara Travel nk'ishiramwe ridandaza amatike y'indege reka nugurura ikindi gisata mu gihugu cy'u Rwanda nkuko ndagifise mu gihugu cy'u Burundi akugira ngo ubu nka Vara Travel ikurakorana na Mukombozi Asiras Big yarakoranye na Satibino barakorana kugira ngo ejo Vara Travel zirategura igiteramo ibujumburiza abaririmbyi b'abanyarwanda ejo nahitegura igiteramo mu Rwanda izana abaririmbyi ijana abaririmbyi babaki b'abarundi murakoze asante sana This is Flash TV. We shine to progress.